ikaze mwese mu kudukurikirana uno munsi kuri runo rubuga rwa Indundi TV. Ni kiganiro musanzwe mushikirizwa na Joe King and Cool, aho mba ndiko nganira n'abaririmbyi batandukanye hirya no hino kwisi. Uno munsi twakubitiye Kigali tuganira no muririmbyi yitwa Andy Monk. No muririmbyi abasanzwe bakurikirana bijyanye n'umuziki basanzwe bazi ko asanzwe akora indirimbo zitandukanye, asanzwe akora karaoke, araririmba, akongera agaproducer n'indirimbo, nubwo akora indirimbo ze, akongera akarema n'indirimbo z'abandi. Uno muririmbyi rero hari Kigali, murabizi ko ibyino minsi bitoroshe, ingwara COVID-19 itegwa n'umugera bita coronavirus. Rero ukaba ugize igihe ugeramiye abantu bakora uwo mwuga wa makaraoke, kubera ko Kigali abo bari butandukanye bamaze kubwugara. Ibyo rero ntibyoroshe kubera ko abantu bamwe baca babura akazi. Uno muririmbyi yabitubwiye ko yatuganirije mu kiyago twagiranye no munsi, yatuganirije uburyo ivyo bintu byifashe Kigali, uko babahagaritse, eka atubwira ko ngo babahaye indwi zibiri, ngo ico gihe ngo ariho bazoheza bakamenya ico gukora n'ikitari cyo gukora. Andi yatuyagiye kandi ibijanye na website yagiye gushira habona, aho nkuko abakurikirana urubuga rwa website akaburungu Indundi akaburungu kwa muheruka kubibona, twari twashikirije inkuru aho twavuga ko uwo muririmbyi ariko arasaba abakunzi biwe ngo bamufashe gucagura logo, buca atamura gukoresha iyo, nayo ikaba ari logo yatumenyesheje ko izoja kuri website yiwe. Nico gikoreka cyo gushiraho ama website ni gikorwa kidakorwa na bose, kirimwe abaririmbyi bake cyane, aho twavuga nka Steven Sogo, Dudu, Bobora na DJ7 nimba ntihenze, ariko ushobora gusanga hari abandi nibagiye. Ubwo uco twandikira muri commentaire kugira ngo tumenye uwundi muntu nawe duca twibagiye, kugira ngo nawe abakurikirana bino biganiro byacu nabo babashe kumubona. Uno muvye tumenyesheje rero ko ha mpande ye website ni izo logo ariko arakoresha zizoja habona muri no misi ya vuba, ngo hari indirimbo zishika 10 azoshira ahabona nawe. Izo ndirimbo zizoba ziri mu rukurikirane yakore mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, ariko amasanamu ko twabimoje tunone hari amasanamu ubona zoza ati egara hari mugabo ikibazo ca coronavirus catubanye ikibazo ku buryo bw'uko bitadukundiye ko dushobora kubandanya dukora ayo masanamu yo yakoranye n'umuntu yitwa Andy Lair. Uwo muririmbyi rero tuganira rero muri ku murongo wa telefone yatubwiye byinshi bitandukanye. Reka tubaha akanya mwumvirize uburyo twaganiriye ku murongo wa telefone. Andy, i Kigali turabaramukije. Mahoro yani. Ino minsi menga ibintu ntivyoroshe Kigali, bihagaze gute? Ibintu ntabwo byoroshe kabisa. Turi stopped. Ni na corona, yes, ibintu byahagaze kabisa. Musanzwe mukora amakaraoke, hari ibikorwa byarahagaze, hari igihe bababwiye bati muzosubira inyuma y'indwi zibiri zitatu, canke ubu ibintu byose ni byahagaze? Ibintu byose byahagaze kubera batubwiye guhagarike. Then for 2 weeks adesmen ko then bari mu marecherche, so batubwira mbwa byose twarahagaritse. Okay, ico darinda guhamagariye kugira ngo tuvugane si ariko nashaka ko tuganira. Hari ibintu nabonye ubushize mwari mwashize kuri statut yawe ya WhatsApp, ugira usaba ko abantu bogufasha gucagura logo yawe. Logo kubera just a logo di gukora website, okay, bo nibindi bijyanye n'umuziki wanje. So nkeneye logo izo, iyo logo ibe identify yuwanje. Ntaraja kubijanye n'ama website n'ibindi, ubona abantu bamaze kugira feedback imeze gute? Hari abantu barakubwira ati twacaguye iriya, naho peut-être abantu batarazibona, hari ico barakubwiye? Yes, benshi babimfashijemwo. Nikuvuga uno munsi ndaza gutora iyo benshi batoye, so neza kuba like logo. Hama wewe kubijanye na website, kubera iki washimye gukora website? Website ni ikintu gikomeye cyane muri kariyeri y'umunyamuziki. Ngo nabwo ari kinini cyane, mugabo umuntu ategeka kuba like a professional, ategeka kuba ufite website, izo social media, kandi biragufasha no n'abantu kukuronga vuba. Yes, ikintu kimeze uko. Twabonye the purpose, twabonye mwari mumenyekana muvuga ko indirimbo zanyu zishobora kubonekana ku ma website atandukanye agurisha umuziki. Hari icyo muraharonka byagenze neza, byaraboroheye gushika ko cyane?
yes ni ukuvuga kuri jewe mbona ari sawa kubera mbona abantu bakuze mu bagenzi bakambwira n'abandi kuvuga je mbona ko ari byiza gukorera kuri izo platforms yego hari abantu bashobora kwibaza ko ngira ngo ugire ubikore kubera ubushize wari wakoranye na Ivan Boravane mu biteramo yari yakoze igihe yatsinda Prix de Couverture Fi ubwo nawe ntugira uhave wilansa ngo uje muri Prix de Couverture Fi mu mwaka uza canke muri uyu oya kabisa oya ntabwo ariyo mpamvu ndi gukora carrière professionnelle so negereza kuba mfise ibintu biri profession ariko ngira ngo urabifise muri gahunda ngira mu mwaka uza canke mu yindi izokurikira ngira uzojayo on sait jamais kubera ubu ndi gukora album mushasha ukabona bwo iyo ide iri mu mutwe cyane yes ndi kwifokaliza kuri album no gukora amaconcert ari privé donc amaconcert kuri album yo wanje kugira carrière yanje kubera itera imbere ngarutse ku kijanye n'ama website nkuko waroheje kubimbwira uti ushaka gukora ibijanye na carrière yawe professionnelle website twizere ko hazoja kwiki icyambere ni kugurisha indirimbo on my website n'ibindi by'ama asha online yerekeye Andy Mwag yes yeah hari abo tubona baca bakora imipira bagakora amasaha bagakora ibirato n'ibindi navyo twizere ko bizoshobora kuhaboneka byose kabisa nzabishiraho yes nawe kubereke mbona urukora utuntu on peut en parler oui c'est comme ça tugashiraho then tukagira promotions on sait jamais i Kigali umuziki wawe uhagaze gute gushika ubu ndacapersa carrière nabwo iba yoroshe nawe urabizi bisaba sacrifice courage na vision yes mugabo ubu sava hari abavuga ko ngo Kigali ngo ibintu bitoroshe ngo abarundi ntibagakunda ngo kubera ngo muzi umuziki cyane nivyo wapi nabwo is not really but umuziki turawuzi kabisa kame murabikora cyane kabisa ngo ariko ngo muza mu bambere nivyo amaband y'abarundi ari Kigali ngo waza mu bambere ngo ni kintu kimeze uko kubera na band nimwe oba hariyo imwe mugabo zose usangamwo hariyo noburamwo umurundi ari muri band kuvuga ni kintu kimeze neza no kuvuga abarundi tukomezeka yego andi ngira ngo mwanyira ukura turega namwe ngira mwari mufisa kandi utundi dukorwa mwari murimwo imbere ko tubikebanura tubasezera twitege iki muri no minsi duheruka kubona moto démarrer original none ubu naho twitege iki ubu niyo album shasha ifite indirimbo 10 very professional it's about like afro soul kuri Jenny album ya mbere kandi ikaba ifite n'indirimbo nziza cyane zerekeye ubuzima societe n'urukundo indani ibintu bimeze uko hazobonekamwo amafeaturing y'abandi baririmbyi nk'abarundi canke abanyamahanga yes harimo featuring imwe y'umurundi twakoranye n'indi y'umunyamahanga w'umunyarwanda aba muri Canada yego indirimbo iyi album ikorwa hehe i Burundi mu Rwanda cyane turi gukorana na Arno Gasige n'umwe yakoze moto démarrer umuproducer nemera cyane mu Kigali izosohoka ryari byose byarangiye turi gukora kubyerekeye ama posters n'ibindi bikenewe hari amasanamu azoboneka yimwe basi muri izo ndirimbo nyinshi mufise muri album amasanamu yes ndakeka ego mugabo ubu byahagaze kubera coronavirus byategereza gushutinga ama videos na Andile n'abandi ba producer mugabo babyagarise gato turindire izo deciment turabe ingene corona izuba
ya Kopiti. Andi reka tubashimire kuri kano kanya mwaduhaye kugira ngo tuganire, nizere ko ikindi gihe twasura kuba ry'ugwara muzoheza mukaduha kanya kugira ngo tuganire. Namwe murakoze cyane. nuko rero nkuko mwari mwaje kuvyumva ko ari uko byagenze uno muririmbyi indirimbo yiwe ya nyuma ko mwaje kuvyumva ni indirimbo bita Démarrer yakorewe mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda, bayikoreye amasanamu. Iyo ndirimbo iboneka ku rubuga rwa YouTube and Mong, murashobora kuja ko mukaraba uko ibintu bimeze, indirimbo mukagira like, share na mugakomenta mukaraba kugira ngo namwe mubashe kubashigikira. Nuko rero naho wundi munsi twizere ko ku munsi w'ejo hazoba hari ikindi kiganiro gishasha tuzoba twabazaniye kivuga ku bandi baririmbyi. Mubandanye mugira like, share na comment kuri no rubuga rwanyu rwa Indundi TV, mugire subscribe ku bashasha bariho bakiza kuri no rubuga kugira ngo amakuru mashasha nkaya abandanye abashigako. Naho butaha ngundi munsi nkano mango.